Yeah, hello guys, nibaze ko mumeze neza mumerereye hose ndababwira ati bandanye mukora subscribe kuri YouTube ni Kelvin Zehote, Facebook Kelvin Zehote Media. Ndababwira rero n'umunsi nabazaniye mutumire navuga ko ari umuntu ariko arabikora neza muri industry ya music y'u Burundi. Desa 57 ndiyoza muramubona ngani DJ Oli. Bro vipi? Uko fresh? Kuri Carmen sana bro. Bikora insanze. Okay, numuririmbyi navuga ko arafite n'igikorwa gishashe, indirimbo nziza cyane, indirimbo yanditse neza cyane, indirimbo irimwe amajambo meza cyane, byose turaza kubiganira ko. Kwanza ya mbere kugira ngo ndamwakire arabanza bipresente yongere yikore mugabo kuri size yanje bro. Aho barakwiteze. Ndibaza urameze neza umuririmbyi yama yiteguye umwanya wari wose. Tukangira ndaza kwitora. Nese indirimbo gwawe atari wawe ntandi noja. Urukundo nkuru ntandi kofa. Ndakunda ukuntu nkunda. Bikanaryoha sana. Urankunda nkanyurwa nkiyumva muri paradiso. Sawa. Urankunda nkanyurwa nkibagirwa ibyanje bibazo. Okay. Urankunda nkanyurwa nkiyumva muri paradiso. You don't wanna want to. Tugengeze ngaho. Bro. Yes. Aya majambo ari muri kurana yaririmba ico winjije mu yindi mood. Yeah. Bro, iyo ndirimbo wayimviriye gute kugira ngo wandike iyo ndirimbo? Bon, niko sanzwe meze, sanzwe nandika. Gusa navuze nti no. Ariyo mvuga uti navuga ko naremye monde wanje. Sawa. Avuga ni uko nshaka kwiyumva neza nubatse ubwo wanje. Umuntu tuzo turi kumwe. Mvuza ko bameze ko naremye mu ndirimbo size yanje. Nane uwo muntu ariho cyangwa bimeze gute? Azobaho mu bisanzwe. Okay, wayirimbye basuravye igiki mu bisanzwe? Je nkene mbwire aho wakuye iyo sije. Kubera ko ndaza baririmbyi benshi bapfa kuririmba ivyaduka, hari abaririmbyi ivyaduka n'abandi baririmba indirimbo bafise iyo bakuye iyo sije. En fait, ndafise indirimbo nyinshi, hari abantu benshi bavuga ati no turakenya indirimbo imeze nk'indirimbo bita Munyana. Indirimbo yakunze abantu benshi n'ubu hari abakikunda, hari n'abakiyumviriza bavuga ati tuguma tubibona nka shasha. Bavuga ati turakunda kujya kuntu baririmbye muri Munyana, kujya kuntu wanditse muri Munyana. Ndavuga nti reka nisubize muri Diamond. Urumva ni indirimbo romantique. Ndandika rero iyo size yanje. Okay, DJ reka tuve ngaho gatoya tuje mu muziki w'u Burundi. Bro, uri kurara umuziki w'u Burundi umukuru no mwanya ugeze ku ntambwe yahe? Ugeze aho ugeze. Oya ura nka ubiri urashobora kumbwira ati ndiko ndabibona uku. Ni nziza kubera ko hanyuma amerashama mwari karaba ari gusohoka turiko turabona. Umva hariho kuboneka mu bindi bihugu. Urumva rero je mvuga ni byiza biriko biraza n'akanoti kataraboneka mu neza cyane. Sawa. Reka tuje ngaho nyene waruvuze ati n'akanoti katarabonekamo cyane. DJ umaze kuvuga uko bisikura yuko uri umuziki ndundi uriko uraguha uruhande runini hagati y'akazi kawe n'umuziki ukora. Nica wa pourcentage nyinshi kwera umaze kuvuga yuko hariko harazamwe note sikura yuko uri kurahuha uruhande runini. Nkora umuziki kubera ko mfise akazi nkora. Je niko nabivuga. Okay, ako kazi utobaye ugasa umuziki ntiwukora. Sinibaza ko biba bigeze nk'aho bigeze. Peut-être Imana yamifise inzira icishamwe ibintu byayo, ariko kuri uno mwanya mvuga ni grâce akazi mfise cyo gituma ndakunda kwa muziki. Okay. Mbega turabona DJ Oli n'umuntu ari mu gusora indirimbo ari umwanya. Pourquoi ça kuko bikora kujya bimeze gute? Tukanabona uraje mu hip hop amahani bivyo suravanga. Bro bijye bintu abakunzi baba barabikunda bimeze gute? Ya barabikunda kubera ko yabatabikunda barambwiye ati no. Je muri kuri programme y'abakunzi banje and then mu gukora ibintu myinshi kugira ngo abeho kumusura programme ibintu by'iwawe. Peut-être washaka kuzi izindi programme zikajamwa ariko ni byiza kugira plan. So nari plan y'indirimbo nkavuga ni peut-être kuko cyane ku meza abiri nuko nyene ntegerezwa kubikurikiza uko yego
reka tuje ku projet muri kumwe na MT number 1. Yeah. Yeah bro, ijya ndirimbo ni indirimbo navuga yuko yaguhaye inzira, navuga ko yaguhaye abafanzi byose nibazo rero yarongereje navuga ko isa ni yaguhaye hari abakomeye bivana n'ijya ndirimbo byinshi. Bega bro, ijya ndirimbo muri kumwe na MT number 1. MT number 1 ni byakugoye ku muronka, byagenze gute bro? Byari bigoye ariko byarakunze kubera ko special nuko n'umuntu wakomema ntabi Burundi sawa numva yaje bafise amagahunda kanaka byiwe, rero mva ntibyari bigoye, byari byoroshe ku muronka ariko byasamashe byarakunze. Yego. Okay, turazi yuko umuziki ndundi hariho igihe bavuga ati ibintu twumva ariko ngo noro side ibi bro, uramaze kubyumva wewe? Naruside basigaye bafata abaririmbyi bo muri noro ugasaba ariko bakora ibyabo muri side bifashwabo uko nyene. Wowe mw'ivyo bintu urabijamwo canke bimeze gute? ndanabitahura none na side wewe bisigura ko utaranavyumva ntacyo naho urishiza na side. Okay, makomine town abo mu Kanyosha bakishira ukwabo, abo mu Kibengo urumva Kamengo kwabo yanana mugabo nawe tukakona nga mu Kanyosha ba Fabirove. Ibyo bintu ntabyo ndimo kandi ntabyo byo nshaka kujyamo, peut-être bashobora kubishyiramo nga ntabyo ushaka. Jewe sinshaka kugira umuziki ndiko ndakora n'abantu bose. Umuziki ndiko ndakora nshaka tuwukorane na bose, kandi nkuko tutari bugabure ngo umuziki ndawusohoza kumvizaho muri noro canke muri side. Ibintu sinumva ko nabijamwo kandi bamenya ibyo, kandi ndafise n'amaprojet n'abantu abo mwitabo muri noro. En fait sinirimita rero. Sawa. DJ ori turiko turabona tugomba tuvuge kwanza twarabonye Satbi yaragiye mu mahanga arakora concert. Kuri wewe ni nakaye gaciro wabihaye bro? Bakomye mabiraryoshe kubona ko umuziki w'Uburundi urasohotse. Ni step nimwe nakubwira ni turiko turongoka, turiko turaboneka. Hariho imyaka iheze bavuga ngo umuziki w'Uburundi ntuzwi muri za Tanzania, Uganda tusa. Le fait ko yagiye ajya premièrement ndizera ko yabonanye n'abaririmbyi batandukanye. Nimba ari Umurundi rero yabonekanye hariya no kuvuga bazogira ijisho ryo kuraba Uburundi. Natwe bazoca baraba namwebwe byose. Je vraiment ni ikintu ciza kandi cyarangiye. N'abandi byo nabandanye kufisa sehamye byo bagiza gusumba natari DJ uri gusohoka, peut-être n'abandi ni byiza ko Uburundi burashikirwa, ubundi burabona. Okay, DJ ori yibona azogera nkaho ryari bro? Nk'inyuma y'imyaka ingahe? Tubiye nk'imyaka ingahe? Iyo ukoze ikintu witeze umusaruro, peut-être je no bwenge byaranatevye ariko uvuze ngo byaratevye bisigura ko atanga umuziki kera. DJ uri yawutanga deja imyaka ibiri simike ni mikeya bro. Ari abawutanguye kera usanga mugabo atabarishikana, mugabo nawe ukoze imyaka ibiri wambaje urumva sinishurira abo kuri wowe ubona ko ari myinshi. Aba bakoze ku myaka ibiri umwe wese arashaka kugera. Mugabo mvuga ni nka DJ urashaka kugera kure cyane. Kure wewe ubona ahantu indoto zawe ufise muri wewe izanje zigera kure, mfise amaheve y'ibisazi ndanayateretse no ngaho. Iheve imwe ni yayi mpeti n'umusazi zana heve imwe twumve problema niyo gusohokana muziki. Sawa. Ni yayi collab mu ndoto uvuga ati collab niyo nayikora nga mu Burundi DJ uri nzobangeze kurundi gwego? Cyangwa gato kubera ibyo kugora urashaka kuvuga ati iyi no ikora isi no ikora bakora bezose natiko umuntu akora neza. No kugira ni no kwizera kandi no kwizera nta kintu na kimwe kitashoboka. Je ndibaza tuzobikora bizokunda, même si naho kuntangura urabona ko hari intambamyi nyinshi ariko bizo. Hari benshi bavuga ati tuzobikora, me ugasanga
aba boss bo mu Burundi abenshi barabidogera ngo nta mahera babishiramo nta mahera bashira mu muziki eske nawe urabibona aba boss biraboneka mugabo biriko birazi kubera ko hariho benshi bariko barafashwa nka DJ uri ninda muhagarikiye muri no mwanya niwe wenyine respect chukoranga sema biravuna oya ni DJ uri tubona yuko ari karakora neza cyane tukona so indirimbo zimeze neza zifise ama video meza indirimbo zimeze bye sana muga tukimvira DJ uri abeshi baribaza ati DJ uri arafise mu manager umuntu amuhagarikiye abeshi baravyibazako wapi na manager mfise ariko hariho je dis bien abagenzi rimwe ashobora kuganira akamoriki wawe peut-être que ndafise reka mvuge ko mfise manager beshi kubera ko kidi manager umuntu amuterera byumve no warabamo me apana cyangwa aba sponsor aba sponsor basi bo aba sponsor sinomvuga ngo ego ngo ariho kuko urumva si nimba ufise umu sponsor no kuvuga harageze ko nsora indi projet de finance notre projet de finance bwaje suko bimeze so ari ngiye mu gendo ushobora ati kangira ga contribution muri ibi byo biriho kandi nabashimira cyane sawa ngira bavyumvise okay reka rero tuje ku ndirimbo mwakoranye na Fabio Kamirigado pa twangiye solo ni solo kamanina iririmbe n'urukundo kumbe wari kubisoro ushikiye abushaka wagiye nk'urusoro banda yagiye abakunzi ba KZ Media sinasubiye kukubona wanyitse nka solo nagira ku mutima urera kumbura gasolo solo yes hip hop niyo nkeneye sasa fabulous yeah urashobora kuja mu kibanza cyo ni fabulous ofena hakunda bigira nabi cyanaza ko yagize nabi kubera iki DJ arahapa sasa ndagufashe kubera ko wavuze ntayishobora reka tuje kwiya freestyle tujere kuri freestyle twagiye dawe mu kugenda yambwiye ati mwana wanje kanura kwisi nta cizo uzohakura uragenze buhori igisite ya makenga burya abanezerewe si baryo ubona batwenga n'aba hypocrite bari ironike ni naho nibitegwa vyagwaye mozaike ngo dusangira kabisi n'agahiye kandi agahiye bo barakamaze kera sinkunda concurrence zitegurwa n'abahanze ntuje muri conference atari yiki biduhanze turacura intimba ibinogo bakimba mutwi wacu burujoza bameza zikavyimba ntibakunda uwakoze bikundira ubukize bona kwita wabo mukunzi babonye ibyo ufise sawa mwamwumvise DJ Khori kuri rap vyose arakubita R&B vyose aramenagura okay DJ uri ndakeneye ugenda umbwiriye akajamba abakunzi ba KZ Media bagire premièrement subscribe bagire na subscribe kuri DJ uri arafise na song yitwa My Size ni size yanje birakunda kuncanga size yanje benshi barakunda kubyenda kandi size yanje sa nahise mu kwita size yanje kugira tora akantu gato kikiro ninde yituye none muri no mwanya abakunzi b'umuziki w'u Burundi abakunzi ba DJ uri troisième abantu bose bakunda umuziki quatrième nawe ndituye muri katuza canke muri anza imutora niyo yaboneka ubu rero ntaraboneka ngira ari mu nzira sha reka tuvyitege vraiment guys nabazaniye DJ Ori ndibaza yabaryoheye byagenze bien yakoze rap bien yakoze bien sana byose yabikubise neza reka rero tumushimire ndabwira mwande mukora subscribe kuri channel yawe ni DJ Ori konyene ni DJ Ori muce mujano kuri KZ Media mwandike Kevin Zerhot mukore subscribe guys mwikore mwikunda guys ndabakunda cyane Facebook ni Kevin Zerhot Media bikorere mwikunze paf